amakuru nta nayo ofise nuko kwita nta kintu kimwe nimba jeje nyine no kumbwira ko nutiri ibikunda je byase sishobora kugutera ukanje je nyine ndakure hasi ngo nyine ibara ikintu kiri yangu nzuye usuku kuma ko nyine sindamukwiza ngo bikunda ukana yani ikintu gikora gusa n'amaboko nta kindi umajije rero nabone na dogiteri kandi ndamusabye ihangane inyishu twumva kuko yampaye inyishu zidahumuriza buhoro ariko ntaco je nzopambana ngira uko nshoboye ngeze hasi inyishu zirutse kandi kutangiye kuvuga umutima icyo tuganira kubwiye byumvirize ntamutuze kuko nice wigushusha umutwe yamango ibice biri cyane gusumba urumva ikindi ngomba nk'uko nshoboye kose ndakuvuze ku baganga bose bashaka no mu Burundi n'abo hanze dogiteri yambwiye yuko igufa ry'umugongo ryavunitse bigoye cyane kugira ngo utambuke ugende nakubwiriza guma tuza tuza gatoya jewe nyumviriza jewe naco ntazokora kugira ngo kibe ariko bishoboka kandi wumva ko dogiteri yavuze ko natubwira gutandukana umaze kuba ahantu mu Burundi niho bidashoboka ko ntabyo bafise byo kuvura nta n'imiti ikwiye bafise n'amazo muri Amerika yenze kujana ahadashoboka gusa n'ibidashoboka ko aho hose bizosaba amahera uburyo jenze yarondera hanyuma ndakuvuzukira ntabwo ubuzima bwanje atari wewe kumva mena no kumanyikira nkaruhuka nkayo upfa kubera iki undi nta kamaro utegerezwa kuba uriho ko ni wewe fise ivyo fise byose ni wewe ivyo fise byose ni wewe ndabikwemereye ndagusaba ikintu kimwe kandi ndagusabye nk'umuvyeyi wanje ntugipime ubwire neza yuko ufise ikibazo nk'iki kandi uzi ukuntu mubwire ko je ndi mu bitaro kandi namaze kubakurariza nukuri ndakwibutsa umuvyeyi wanje ntuzi upime kumubwira nigashaka mugenzi wawe kandi ko mukundana nukuri ndakwingiza hamwe yomenya ko umeze uko sinumva ko umene yobifata ko umene yovyumvira wumva sinzi ikintu ashobora kubibwira kubwira ndakwinginza ikiyo ikibazo c'iwacu nawe ntagire undi muntu n'umwe amenya ikibazo jewe mfise neza ntamenye ko ndi mu bitaro kandi namenye n'ikibazo jewe mfise namenye ikintu na kimwe ntamenye ko je namaze kubapararize kandi namenye ko ndiga hano mu bitaro ntuzi umubwira ahondi ntakamuhizi aba tuzoga ndi wanze nyene nkakira ntazokira nzopfa gutya nyene n'ikimuga ntavyo nzi utegerezwa gukira kugira ndakubwiye urumva nzogira uko nshoboye kose nabikubwiye kandi sisubira inyuma nako ntazokora kugira ngo ubeho kandi tambuka ugende neza nkuko wahora papa nta cyizere mfise hanyuma rero neva nose ndamubwiye ntumubwire ikintu na kimwe nuko ndakwinginze wewe yakubaza uyimenye ko ngera umupira mukanumvira ikibazo c'iwanje cyo nakumve nariko mbujije reka kurira je nakwemereye nta kimwe kitazobona oya nzotambuka rero nakubwira wewe ntabwo naje havungiza rero reka kurira bizohere ndikikugamu kutanzo bishobora abonye ndaryama nkumva yuko reka nze kwiruka n'ibyo tumwe impapuro hakiri kare kugira ngo bakuvure hakiri kare ngiye kurondera kubyirukamo n'impapuro byo muri ambasade na hehe kugira ngo
Ntiragamagara nini? Magara yasiatse hano. Reka ndamamagara. None we ushaka ko nakuzanira iki? Nukuri numva nta petit fils. Na petit fils Nta kintu kimwe bashaka kugenda kubwira hanyuma. n'ibyamwe basi ko ngarutse ndabice ndakuzanira. Iringa nta kundi uzaba wishwe n'inzara. Ege mukanwa harakomeye. Nanyoye amata mu gitondo. Niwe acanye uyareka. Ndakuzanira basaga koko basi ucishe kure. Wumvirize gatoya. Sawa. Mukanwa ko hameze neza. Amaguru niyo ko ari yagwaye. Kana bamugare Asiya. Asiya. Uyareka kurira rero. Wakushikira n'amata kugwara. Nje numvise urwaye. N'amata kuba paralise. Sinshobora gukira. Ntushobora gutambuka. Sinzotambuka kandi nawe ndakwihanira. Neka nagira ikintu na kimwe amenye. Sinshobora kumubwira ikintu nk'icyo. Niyo mbona. Nugusaba Imana ugakira, we uzokira. Abaganga b'ingenzi reka kurira ariko. Reka kurira nandise. Uraho ungiza nanjye reka kurira. Ko numva ari ikibazo gikomeye cyane. Ikiriya muganga ko ushaka kujya muri toilette. Umva sinzi imyemerera mu bigenza kuko akunda icyo kindi muzana kiri hehe. Ntinge ndakirondera. Gusa reka kurira urakira. Sibyo? Reka rero kurira. Naneva ntazaseruka asa n'uri kurira. Sibyo? Reka kurira rero. Ntabwo umwana mwiza reka ararira. Reka kurira sibyo? Ngende kurara. Ndabona urunga ushaka no kurenga urugo. None musaza wanjye ngire gute? Hano ofise ngenda gutembera. Aje budaje numva natekanya mutima. Nafisa amahoro kabisa mutima. Kwanza mwese muri fine, papa, mama, wewe, Anjo. Hari umuntu ntarabona. Hari umutima ushaka kubona mugabo kiramukundigisha. So I don't feel happy. Kina na makuru basi mu office. Bakuri musaza wanjye ndakubwira ndakubwira. Asa numva nta makuru yiwe mfite kabisa. Nta makuru yiwe kabisa. Ndakubwira. Umva nagiye iwabo nadodoye nabuze ikinyakira nabuze ikinyirukana. Telefone y'ibyo byo usanzwe ubizi igipasa igicamo. So I don't know what's wrong with her. Sinzi aho nohera ndondera, sinzi aho nohera mbaza. Nanize ko nza kumenyesha iwabo. So bisigura nawe you can't help me anything. Ashobora kubimfasha. Bashama kimeze kabisa. Ofisa basura afisa abagenzi benshi b'abakobwa. Jewe Raba kuri wowe biroroshye. Genda ku babanyi biwe rondera abantu uzi bahora bavugana. Turonke base nkuru yari yose. Turonke aho twohera. musaza wanjye. Ndaza kwihangana basha. Ndabe ko nobikora ariko sinibaza. Umuntu na nimero yiwe idafasa. Wagiye iwabo ibyo wasanzeho bakwakiriye nasanzeho umuntu numva. Bushra my sister. Ndimbo nkunda, ndimbo nyuba. Ndagusaba iki? Ndimbo cha mu kirere, ndimbo cha mu kuzimu, ndimbo mbera amababa, ndimbo ngira iki? Ndashaka ubwire inkuru yari yose basi please kereke basamu. Turonke umuco. Uri ntore ndakuzi. Uri cyabwe. Ngira icyo ukoze please. Ntugire ikibazo musaza wanjye. Ndafise abagenzi kandi baruzuye. Inge, fate telefone,
ntangure gutelefona mbaze ntangure basha ndondeza ahantu hose nzi baje ndabikoronka amahoro kuko mbona wabuze amahoro umva kabisa mutwenga ngira numva ibyumviro byatumaje bigasanga Thank you, my sister. Nanjye ndagupfa yuko ntibyagenda nk'uko bivuze. Surprise. Basha ngenje kubikora kabisa. Kubera nabonye ko wahwereye basha na basamu wawe. Uzo muronka. Sare. Ngeje nkuru twanje bazi. Sawa. Okay.